igasha ibigarura. Byarashitse ku munsi wa kabiri nko mu masizeri yo ku mugoroba, simba kuvoma ngarutse sanga iradiyo bayitwaye, baca bafata iy'uwundi mubanyi bayisigaho baba bukabe yo ntiyavuga. Mbajije umubanyi iti nta kintu wantoreye, ashambwira ngo yango je ngo bise by'iwanje, nawe agiye kuraba asanga by'iwe barabitwaye atavyo yarazi, kuko igihe kimwe yigeze gusanga bayiguriye we ntigeze araba ivyo bamwivye. Ndaguma ngaho ndatekana mvuga ati hari ijambo Imana imaze iminsi itubwira ko igiye kutugarura ivyo twazimije. Rero ku munsi wa kane mu masaha 7 ku murango, umubanyi yarampamagaye ngo zana ikibona amaso ngo nagutoreye ngo ya mari yawe. Rero arampamagara arambwira ingene yabibonye wari yabitwaye. Rero wabitwaye yaravye aho yabisize, amaze kubiraba cyabisubizaho umubanyi nawe abayamubonye. Rero umubanyi acaraja kubitora wa muntu asubiye kubisigaho acara bintora. Rero nshimiye Imana wo mwijuru ko yakomera amashimana ko yamugaruriye ivyiwe. Aho umubanyi ari Imana imumpera umugisha nawe atiyumvire ngo abishiremo uburyarya, nawe tikata wambonye reka ndabitwara. Imana yo mwijuru umve ko ndayishimiye. Amen. Hama ikindi shimiye Imana, ikibazo nanise cy'abana ndashimiye Imana higejeje ikora, kuko ingwara bagwaye uko yagifise umuvuduko umwanya siko bimeze. Ndizera nakagisigaye k'Imana izorandurana n'imizi kuri bo. Amen. Hama ikindi shimiye Imana, ukwezi nk'uko mu mwaka wahera ntivyari vyoroshe, aho umugabo akazi kari kaheze ariko Imana yashibiroranya nyene acarakaronka. Rero shimiye Imana ko umwaka uheza karonse, kandi yaramwimanye kubera yirirwa mibarabara ntasanganye yagize ngagonge canke nawe ngagongwe, kuko igihe kimwe yigeze kugira isanganya ntivyari vyoroshe, abo yarahetse baroronekaye, umuteje isanganya nawe arononekara cyane ku buryo havuyemo amenyane. Rero nshimiye Imana ko yamwimanye umwaka wose atasanganya yigeze agira, aho Imana iri mu ijuru umve ko ndayishimiye. Amen. Abumvise gushima kwanje Imana baheza. Amen. Mashimeshi ku bana yacu yarakoze. Haleluya. Amen. Nabasabye mvuge haleluya cyane gose. Haleluya. Je ndashimira Imana kuva mpononje kirenge hano. Je nukuri ibintu byanje byari vyugaye, ariko ndabona ko biriko biruguruka. Haleluya. Ku munsi ndabona ko vyuguruka. Arico gituma Satani tanteye ntashobora gusiba hano hantu. Jewe aho tuzanye amagufuri naye nicaye hajya je ndamaze imyaka 5 ntatunga telefone, kandi atari kuvuga ngo vyanka ko ndayigura canke ngo abana bayingurire. Umva naragura telefone zigatakara ku buryo ntazi nkasaba zinyivye, hama mu nyuma nkwanza numva mbambarira bari hanze abana bamukuru banje ati telefone yawe igirize mugabo ntishike, bakabura ukuntu bazirungika. Ariko nagiye numva mvuye ngaha hirya yejo, numva umwana arambarira ati mama burya rero mbanywa kurondera wewe ntinde Ines yo nawe abahanze. Hama masaa 4 z'ijoro naryamye numva aramvyo ati itabara aragutelefone. Rero burya telefone je narayiguze kandi naronse n'uyikuzanira. Ubu rero nukuri ndashimira Imana ko yugura ico kintu. Nina ahuse ushima kwanje muhezagirwe. Imana ishimwe cyane, tuyongera amashi yamwugururiye imyaka 5 udatunga telefone, wari muri prison, wari mu gasho. Yesu nashimwe. Nanje ndashimiye Imana ko igenda ingwanirira. Ndashimiye Imana ko kuva mu kwa mbere igenda indinda impfu mu muryango, ikandinda ibintu vyinshi. Rero ejo niho nagize ikibazo. Ni kibazo ni nka Satani yaranteye, turagongana ni moto. Nukuri ni Imana yatabaye, kuko nari nabibonye nkiva ku kazi nyene ndabona ikimenyetso. Umugabo twari twamwe arambwira ngo dusenge, tugenda turasenga tugeze kujya mbere niho twabonye ico kimenyetso. Imotira inyinjiyemwo igomba guhitana uwo twari turi kumwe ari pempeni yanje, aciseka intuzeye ikinyoteri c'imbere. Mugabo acarangukira hariya hirya nanje ngumaho nyene. Uwo muntu akomeretse ni moto y'iramererwa nabi, mugabo jewe imodoka yanje ntiyabaye nabi cane.
itara ryo ryamenetse gusa none ndashimira imana cyane rwose ko Amashi ku imana Mana igenda yacu. inyimana ikagenda ingwanirira ikanshira kuburinzi imisi yose uko mvuye muhira uko ntashe igenda inkorera ibitangaza ikindi nshimiye imana niko abana banje bose bamenye ntivyari vyoroshe kuva mu kwa mbere baragwara n'uri muri entene akagwara kaza ino mugabo bose baramenye nuko ndashima imana Amashi ku Mana yacu. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Mpagaze imbere y'ubwoko bw'Imana nshima ingene Imana iriko irambohora uruhande rw'ububamfu rwari ruremvye. Ejo mu gikorane abantu bariko barashima bahejeje gusenga nanje mbere no gusamara nari nsamaye nayi kumwe n'umwana turiko turavugana za numva ukuboko kwa Yesu kurankozeko numva umudayimoni w'inzoka avuye mu ruhande rw'ububamfu aranyogombye arasohoka mu mpera amashi Imana. Amashi ku Mana yacu. Abumvise gushima kwanje Imana ibahezagire. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Mpagaze ngaha nshimira Imana yo mu ijuru yashikanye ngaha. Yesu nashimwe. Kandi nshimiye Imana yuko nageze ngaha nshimiye n'umurongozi we ngaho umuvyeyi. Ndashimiye n'abasenzi bo ngaho banyitaho. Hari gihe mpora ntegwa nkumva yuko umenga kuguma nsenge gumenga no kubagora. Yesu nashimwe. Nuko Imana ibaha umugisha ibongera amavuta. Yesu nashimwe. Ikintu nshimiye Imana ku munsi wa gatatu nabonye ikiganza c'Imana narimaze igihe cy'ukwezi ifise umutima uguma wiruka umwanya wari wose. Cyo ndagishima Imana kuva kuwa gatatu narasinziriye n'ubu nta ngorane numva. Ikindi kigira kabiri nshimiye Imana ku munsi wa gatatu naragwanijwe cyane naho cyane kugira ngo sinze gusenga ariko byose ndavuga ati naho ibi biriko biraza uri karabigira byose ndabikora bakantuma aho ngize ngo ndoga bakantuma biriya nkavuga ati ndabikora ariko naho abasa 11 ndagenda. Ikintu Imana yankoreye rero sikindi hagaze aho mpeza kwambara baca barantelefona ngo mbe uri he ndi muhira mugangira ngende kumusaka cyambara ngo mbe kubera iki wa mugenda kumusaka gusengerayo ngo aho waho rusengerana cyandamubwira ati none gusenga ivyo tugira tubipfe mbega we guhora ugenda muri Jemile hama kuba muhu kaja kuri Sentane. Yesu nashimwe acambara ngo basi ngo ndabihevye ngo genda. Yesu nashimwe nuko naye numva yuko mbabaye hari bagerageje kuntuma ibintu kugera naho ntejeje kwambara nkajya numva abantu nye kuri duze nkagenda kubitora nkabiza. Yesu nashimwe ariko Imana hari icyo agomba kuntabarira kora ikintu ushimiye Imana yarantabaye naye nasize umwana muhira niwe twari kumwe abandi baraduze hasha haza umuntu aje muhira ngo nyamwana wiwe ngo bashwanye ngo mu gice cya kabiri mu kwa gatatu acaza muhira kugwana ngo umwana wiwacu ngo yamukubise mu gice cya kabiri muharura ameza heze araza muhira umwana aratinda aratora ariyugarana indani arinjira aravuga abari muhira arahora bamaze guhora aratinda aravuga ngo noneho navugiye ngo nagenda umusazi. Yesu nashimwe cyane ibuka ijambo pastor yatubwiye ati abansi banyu mugiye kubabona bivugira. Yesu nashimwe hari imyaka twari twaragendanye nabo ariko naraye ndababonye. Yesu nashimwe kuwa kane niyo yasura akagaruka araza aravuga arahora nanje ndihora nariko ndamesa nta kimaheze umwacha ngo basi ngo mbabarira ngo ni nakari yantumye. Yesu nashimwe rero musenge mwize je naritanye ndavuga ati ndakeneye kumenya abantu tugendana baribo. Yesu nashimwe nukuri Imana yatabaye kuko ndazi iyo hagira umuntu asanga muhira kuko nk'uwo mupapa wamuhira abyumvise avuze ngo jeyo ndamusanga ngaho ngo namwica urumva bari kugwana ntihabu uja mu gasho ntihabura nikiba. Yesu nashimwe umva umuntu aguteye nande ndashimye Imana ko yabikoze ku munsi wa gatatu je yari yangwani kandi kirongerera ntabara ndakira. Yesu nashimwe kwigufuri naho nabonye igitangaza ku munsi wa kane bakiriko barayugura naratashe nize ariko nabonye igitangaza cy'Imana abumvise gusenga gushima kwanje Imana baheza. Amen. Mashimeshi ku Mana yacu. Uwo muntu yaraje kwishyuza ingumu kwera ugira bahane ingumu zo mu kwa kane muri gice cya kabiri abadayimoni kwera dayimoni ni bayo. Haleluya. Abantu mubika ibintu ugasanga umuntu yarabitse ibintu kandi n'abakristo bariho bameze uko akabika ibintu umwaka wahera ngo uribuka ibiko wabinkore bimeze gute nego nenzi ko byaheze ubigarukanye gute. Haleluya. Naomba yona nawe yarabitse ibintu byo mu kwa gatatu aza mu kwindwe igitangaza satani nukameze. Okay. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Cyambere ntanguye gushima Imana shimye Imana ko ndi muzima mpumeka imwe muntu aguza amahera
naragize isanganya kundwi iheze ngo mu gifurege kinini cyane abambonye bari bazi ko ntavayo ndi muzima ariko bankuyeyo baratangaye cyane haleluya hama ndashimye Imana umunsi pasiteri avuga ngo nimwandike imitwaro ngire ndayidugane ku musozi nanditse imitwaro ishika 5 ariko muri umwe narawishuwemwo mu bintu ntabona ntanaziga Imana yumve ko ndayishimiye cyane haleluya amen katwongera amashimana yamugiriye neza badayimoni badutega inzira nyinshi zitandukanye ariko Imana ikatubera amaso Yesu nashimwe amen fatiye kuri ico pastor nyine ahereje ko abadayimoni baradutega inzira nyinshi ariko Imana ikagenda dutegurira ndashimira Imana y'iki gicaniro ca repentance igende dutegurira imitego y'abansi ejo tuvuye mu giterane twaratashe nkuko bisanzwe noneho dushitse muri ville twari kubona umumama ari hano ariko arihuta tuja gusaba service hari imbere kugira ngo turabe ko two kwihuta tuca dusanga rero hari abapolisi bari kubasunika abantu ngo bari barabaremera hacaba umupolisi aca mfata intuze aca aramfata aca arankwega aca nyambika minote kandi iyo minote urazi ajya amasaha y'ijoro ubwo bagiye kurazeyo aca nshira umushefu wiwe nta kindi na kimwe ntaco namubwiye je ndahora ndatekana ndamusigurira umushefu arambaza ati none wewe wari kuragorana nta yaje baje basunitse je nangiye gusubira inyuma aca arankwega ngo nuko nyene ngo mwe murabesha aca ngo tube turatemberana aguma nzungurukana yashize ko minota imwe muratemberana muveya nukuvuga ko ngira nica atabagira aje kuraba hagiye aragenda kugira aguma kwega gusa turagendana ndatekana turagendana hanyuma ubacaraza anyicarikaho acava ngo kwanza ngo minota yagufashe bukebuke acarongeza uyo wundi muto uwo mutoyi wiwe donc narabonye ko Imana yangwaniye kuko iyo bandazayo novuye kuwa mbere kuba twatwinjiye muri weekend nukuvuga igikwane sindabisubiramo ariko Imana dusenga yaramvugane hari abari bamaze kurungika muri ma groupe ariko Imana dusenga yari yamaze kuvyumva kare yari yamaze kubibona kare uwo mushefu nyene haciye akanya yarazanye n'uwundi aramushira ko minote aca twicarika ahantu mu nyuma acaraza nguyo onye ngo murekure ngo mupfungure aca aramfungura mpagurutse nibaza ngo ndagiye aca bangwiga ngo sindakurekuye ngo ugende ngo guma wicaye aho nyamushefu aca mubwira ati oya ahubwo ngo ugende urira imodoka niwe nyene yaciye anyuriza imodoka na mama ndamushimira mama Mugisha uwo dusengana ngaha Ugomera amashimana yamugiriye neza no kuba turahava rero ndashimira iyo Mana Imana dusenga ntabwo idutererana imitego yose Satani agerageza gutega biba nk'akamenyetso gusa ko hari ico Imana igukijije naho ubundi gane tugwanira abumvise gushima kwanje Imana baheza amen